Haleluya. Ushaka kunkurikira wiyanke. Bantu bimane bande bazi ko kwiyanka bigoye. Vraiment entre nous yavuga basi amaboko yanyu vraiment nanje bendimwo. Haleluya. Ukura vyumva. Saint-Esprit ari muri wewe, hari ibintu ahora kubuza, hari ibintu ahora kwankira, hari ibintu ahora vugana na wewe. Kubera iki abantu b'Imana hari ico bita conflit d'intérêt. Kuva tumaze gukurikira Yesu, uravyumva, naho twe turaba arbitre, kuva tumaze gukurikira Yesu yacitse umwami wacu. Iyo ntiyanka, iyo nama ncecekeshijwe ry'Imana kugira ngo nkore ivyo nshaka, igituma Imana ivuga ngo ushaka kunkurikira ni wiyanke. Burya umuntu atiyanka acika son propre Dieu. Iyo utiyanka ucika Imana yawe, wicikira Imana kuko uprivileja ivyo ushaka mu gishingo cyo guprivileja ivyo Imana ishaka. Nukuvuga ngo en d'autres termes, tu as un Dieu que tu sers. Urafise Imana ukorera, urafise Imana wubaha, urafise Imana wadoha. Atari ya yindi twaririmbye this morning, ariko ni ya yindi wewe nyene, wewe tu es ton propre Dieu. Ndashobora kuvuga ngo uruwera ngo uruhatare ariko nkicikira kamana kanje. Why? Kuko ivyo Imana ivugana n'ubuzima bwanje igomba kubona sindiko ndabiha agaciro. Rero uku kumukurikira canke uku kuba bigishwa, uravyumva, bigenda biba marqué, bigenda bikura en fonction y'ingene mu buzima bwawe ugenda wa muri dispose, ufise umutima wo kuvuga ngo Mana reka ico ushaka kibe. Bantu b'Imana, Yesu yaravuze ngo nimwasenga ngo muvuge ngo ivyo ushaka bibe mu isi nko mu ijuru. Kuko itwobwira Imana ngo ivyo ishaka bibe ku isi nko mu ijuru, bitariko birana no mu buzima bwacu. D'abord ivyo ishaka ni bibe mu buzima bwacu, hama natwe tubikomunike, tuvyanduze abandi. Ariko kandi ntushobora gukurikira Yesu, bantu b'Imana, ntushobora gukurikira Yesu convenablement utiyanka.